Hello guys, nibaze ko mumeze neza umerereye hose ndababwira ati bandanya mukora subscribe kuri YouTube ni Kevin Zehote, Facebook Kevin Zehote Media, byose mukore muje ko mu liking mudukurikirane neza. Ama kuri micro ni Gisandor nta wundi mwaba muri kumwe atari ijewe. Ndibaza mwari munkumbuye, ni benshi bari bankumbuye. Rero umunsi nabazaniye abantu bagiye batandukanye, harimo abo mutazi, harimo abo muzi, mugabo ndifuza ko n'umunsi mumumenya. Rero ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu kugira ngo turyoherwane namwe kuko tutabafise ndibaza nta bandi twabitura atari mwebwe. Okay, sinzire ko mpera ngaha canke no, reka mpere ku mu brother Pipi bro. Umeze neza? Ni sawa. Umeze bon? Ashashima Imana. Okay, icambere ndifuza rero ubanze wibwire abakunzi ba KZ Media izina ryawe byose bakumenye, cukora ico usanzuri kugira bakumenye. Nitwa SoSo. Wandi umuririmbyi w'indirimbo za gospel. Yego nkaba ndabitanguye nyene sindabirambamo. Okay, urumva niho gitangura. Yego. Okay, ndaje ngaha gosh kugira mbaze uno muntu nawe ndibaza benshi baramuzi mu bintu bigiye bitandukanye. Pite sister. Yego. Umeze neza. Ko wimanzi kasana. Ndakazi. Urakazi. Nibona. Okay, ndazi ni benshi rero bari bagukumbuye. Bivuga kazina. Mashano aranzi. Ciao ciao Dodo Burundi. Ndabunda cyane breve naye mazimisi ntahari ndi mu bikorwa byanje ariko ndahari tu uko nyene. Sawa. Okay, mwamwumvise ni Dodo Burundi yagarutse. Ndibaza byinshi turaza kubabwira kubijanye na Dodo Burundi ndetse na SoSo umuririmbyi wa gospel mushasha. Reka rero duhere ku mushasha kugira ngo atubwire ibintu bigiye bitandukanye. SoSo, mbega gospel we wayimvisemo gute bro kugira uje kuririmba gospel ureke kuririmba ziya zindi ndirimbo? Bijya ibyo kuririmba gospel. So acinga meza datunda nanga kuvyumvira kuko narataza amafaranga nangura gukora izi ndirimbo z'isi ariko kugenda zisore kaza vyanga nibaza ni impamvu kubera iki nanga amafaranga muri studio tugakora indirimbo ariko sindazisora sizi ko nari mfise ntabwo nari nzi ko mfise ikintu cyo kirankwega. So umunsi umwe nshafata video yasha kuri status ndiko ndaririmba indirimbo ya gospel n'iyindi ndiko ndaririmba izisi cyasanga ndosaba comment benshi kuzimana so kana ndi narisaze ndi mu Kristo cyanavuga yaye ivuge ibaza nga niba abantu bashaka no bafasha mu kubabwira ubutumwa. Sawa. Okay, mbega uri kuraraba muri gospel bimeze gute? Ntibibagora kugira ngo indirimbo yanyu igere kure, kugira ngo umuziki wanyu ukundwe n'abantu, ntibibagora mu bigenza gute koko? Ko mbona benshi bakunda izi ndirimbo za sekira, izi ndirimbo zo gutamba, mugabo ukaba washimye kuje muri gospel, ntibikugora kugira umuziki ukundwe n'abantu benshi? Nivyo gora gusa ico ikigora yo gitangura biragoye cyane. Sawa. Ndibaza bizogora gake mu ntango ariko ndibaza Imana izobikora ibisigaye. Sawa. Tutagiye rero kure, hari benshi bavuga ati mbega ni kuki niyikore mu gahogo kugira twumvirize kwanza koma aririmba gute umurinzi wacu wa gospel. Yasaraye. Okay. Nje ngoma yaducishirizemo gatoya vraiment SoSo. Yasaraye hama ico kibazo umwajije reka ndakibushirire gato. So wavuze ati ngo ntibizohava bimugora bibijanye na gospel. So umuntu gukizwa ntibisaba ngo mpaka mube abantu igihumbi urumva ijya ndirimbo yiwe ni message atanga ku bantu naho yo kumviriza umuntu umwe akumva iramukoze ko wewe azoba yandikishije imbere y'Imana. Niyo mpamvu yahisemwo kuririmba indirimbo z'Imana. Si ngombwa ngo mpaka ngo isi yose ngo bamutahure canke ngo bayikunde, nubwo hazovamwo babiri bonyene bazoba bamaze imbere y'Imana. Umuntu umwe imbere y'Imana ni igihumbi. You know? Okay. Yeah. Mugabo rero uri kuraraba nga mu Burundi sinzi kurabibona. Gospel iri hasi paraporo y'undi muziki. Rero abeshi binjiye muri gospel barabitamwe amahera menshi gusumba ujya ririmba ziya zindi ndirimbo. Ugasanga indirimbo ntahishitse. Sinzi we kucumva. Mbega kuri ubibona gute? Na gospel kweri ngaha iwacu iracari hasi. Ariko mu bindi bihugu irateye imbere. Ariko twebwe ngaha mu Burundi gospel zacu zumvirizwa cyane n'abantu bari hanze. Umuntu ari Canada, Amerika,
nawe nyene kwanza ntabwo yidondoye neza turamujako nuwahere ndabivuga byose biracyahabona we mureke hama gospel ndibaza biriko biraza kubera ubiravye umuntu arashobora gupostinga n'akamanyu gatonya gusa ugashira kuri status cyangwa kuri YouTube ugasanga abantu baragakunze kandi baragakurikiranye cyane so ndibaza yuko nabo nyene gospel batangiye kwimetriza buhoro okay reka tuje ku mu brother ayabanza kuri nkofera muka oya umviriza yatwinyegejezana mugore ngira uruwa kwanza nturu twumvise ko utari wonga mu Burundi waje muri mu vacances suko none wajivaye muri Asiatique oya Dodo hambwira mu Bwongereza weriko banga kubivuga ivo kubivuga hari iwanyu mama papa babonye kino kiganiro bavuga ati umwana wacu mu Burundi ariko arakora ibintu bimeze neza ya okay mbega mu Bwongereza mani ndibaza niho ukora n'ibintu by'umuziki niho ubikorera byose bigenda gute bimeze gute nka mwebwe muri hanze bice bigenda gute gusa biragora urazi ku bookinga studio ibintu birinda gufata iminsi myinshi gushutinga video urazi nawe amafaranga hariyo abafise agaciro biragoye gato ariko si cyane sawa atari banga hanze wagiye kuva ryari umaze imyaka ingahe ngira ngo imyaka 5 muri kwa gatatu ugiye vuba urumva imyaka 5 sawa muganda ndabona ifreshere ni zose bimeze bien nubwo uri kuravuga ngo birakugora kugirana zaheze bamaze iminsi ngahe mu Burundi indwi 3 zaheze indwi 3 zose okay mbega uri kuraraba nga mu Burundi umuririmbyi wa gospel ubona yuko ari karaza ari karakora nawe wifuza yuko uzokora ukamurusha ninde mu Burundi ukora gospel nta n'umuzi uravyumva rero gospel mu Burundi ikwiriye no imeze fresh kabikaza aramuzi arabazi inde GN aririmba gospel ndawo GN hari umuproducer umwe akora video cyane mbega kuri wewe uri kubitegura gute kuko watubwira mushasha uri kubitegura gute bizoza gute bimeze gute bya songe yawe kaza ndafise songs zibiri azikore muri Bantu Boy ninde azikoze Peniel ndamukora kwa mbraza wanje ubuzima busanzwe turavugana cyane so imwito Thank you Jesus ni cyongereza gusa nashize mu kirundi gike ini nayo ni akira meze iri muri ritime yo kuramya umva niyo ejo nari muri location tariko turashootinga ducishirizemo gatoya rega nubwo wasaraye nta na kimwe next time sawa nta na kimwe okay izo ndirimbo rero uri kuzitegurira inzira yaye inzira no gusaba nyine support y'aba journaliste y'abafana twe twakumvise yego na yindi nzira irutiyo n'aba journaliste kudufasha n'abafana sawa okay urakoresha page ya Facebook witwa gute kuri Facebook nitwa SoSo gute mbega iryo zina ryawe kwanza ndakeneye mbwire ryavuye kuki iryo zina ry'uburirimbyi SoSo ni private ni banga banga kubera iki harimo umuvyi mukunzi wawe harimo ivyiki n'ibiki ni banga okay reka kwanza nje kuri Dodo gatoya Dodo tubonye uri kumwe n'umuntu wa gospel Dodo aririmba indirimbo za sekira eske nawe ugomba kwinjira muri gospel bimeze gute ugomba hewe umuziki bimeze gute nibyashika nkinjira muri gospel zoyibonezwa nka surprise wanazogenda kubona tu kuri YouTube yitege none sinzi ntabwo biranzamwe ariko nanje ndabikunda agomba kunyinjiza idini uyu mutipe bro umusani w'abandi abuze muri gospel umukwege azanga kandi arimo na featuring yoyo ijobo okay reka rero ducishirize agapande gatoya akiki iyo ndirimbo ntarinjira kubera ntarinjira niyo mwitege ryari muri gospel vuba soon as possible azoba yaje
vuba ryari gasha uzumubona yambaye Dodo turazi yuko uri umuririmbyi w'umurundi uri indirimbo za sekiru nawe ni gospel okay mbega kuri wewe kuki wabuze mu gakino kuki wabuze uri mu biki Dodo nama ndabivuga misi yose Dodo ni umukobwa nzi kurondera ya mvutse muri iki mba ndi mu biriki afite ntabwo nari ngaha nari hanze ubundi ngaha kandi muri freshere ni zose ziri he n'ubuntu bw'Imana vraiment ndashima ubu zose okay ndakeneye rero nshishirizamwe abakunzi ba KZ Media akaririmbo kamwe gusa ndabigusavye akaririmbo nyabakije kiwawe ndazi urazifise indirimbo none indirimbo ziwanje ni za kera umwaka uheze uturi mundi muri 2022 urashobora kwikora mu gahogo nibisanzwe twagiye ibintu by'agapera no mu mahanga ntabwo bakibivuga ibyo urabizi avuze ikinyarwanda guys urumva sigaye avuga icyongereza ikinyarwanda byose sigaye ifite abakunzi ngene Dodo n'umuntu w'abantu nawe urabizi abakunzi b'abanyarwanda hose urajayo urashika hose muri Kenya Tanzania hose Kenya East Africa yose umukunzi w'abantu muri kuri business no abagenzi none umaze kuba nk'umustar uramenyekana ugira abantu abagenzi hirya no hino so urabashobora kuntumira bakamama pe Dodo kunuko uzaze nkagenda imperuka mu Rwanda naho nyene wari mu biki uraba abagenzi nyene inshuti okay atari banga mbega ibintu rimwe ubu nibiki nibicanye n'iki ko Dodo mu bintu ndimwo mfite business mfite amasakoshi meza ndandaza impuzu z'abamama dira mambo ya Dar es Salaam dira nziza nk'iyi wisanga kuri Dodo shop ndafite mu makeupiste ala makeup nyene ibintu bikaryoha so Dodo shop nyani Dodo ndacari mu bintu vy'ama business ariko umuziki namaze ngukuhagarika gato kubera vyantwaye umwanya ariko soon ndimo kugaruka sawa okay mbega Dodo udandarizaye kugira n'abafansi bazoze kugushorera friend ni mu Giswahili ku buterere ariko umukiriya wari we wose ndamwakira umukiriya wari wose ashobora kuntelefona ati shaka gusukwa shaka makeup shaka iki shaka usange muhira déplacement ndayifise aho nyene cangenda sawa reka nje kuba brother nawe ndibaza mwumvise Dodo afise Dodo shop yiwe muzoje kumushorera afise murumva afise ibintu vyiza muzogende vraiment muteze imbere hama muri music azocagaruka akubita amakoraba komakomeye okay bro watubwiye uko uri ufise indirimbo shasha uriko urakora mbega tuvyitege ryari itariki zingahe ko nturabivuga indirimbo ya mbere yashobora gusohoka ejo gusa birategwa n'ukuntu speed nuze umudirector afise ko ariko editinga gusa yambwiye ko ejo bizoba so ejo bayitahari cyo ndayipostinga muri account yanjye YouTube yego watubwiye ko YouTube hariko ni official SoSo M14 M14 ndibaza mwavyumvise muje ko mube murakora subscribe guys kugira ngo mumuteze imbere kugira nawe aze abahe ibintu byiza byose babikore no kwa Dodo mura supporting abantu baririmba kunywa bia ilifo nyene umuntu aririmbye na gospel mu supporting guko hajya n'Imana iravuga ati wewe ndakubona sawa okay mwumvise mu supporting ngo mureke kunywa bia gusa tiwe sinzamnaniye kuririmba gusa ni ari byiza muze murandika ama YouTube channel y'umuntu bomba muragana muri interview abantu kwandika official SoSo M14 birabagora cyane ugasanga yumvise ikiganiro ko nacyo yakoze link cyangwa kwandika muze YouTube channel yanjye okay sawa tuzobikora nta kibazo hama ndababwira ati merci sana mwakoze kuza thank you nabo bakoze kutwakira no kuduha ikiganiro no hanyuma welcome anytime okay Dodo nawe thanks nanje ndashimye hama mumere ya CEO ubwo namusanze nga
Yavyumvise. kandi ubutumwa umushikireze hoti Zeoti ibyo akora si fresh twaragiye ahantu gutembera baratuzimana ajya amafiriti wenyene arimo aranzomera sasa rero ikintu gihari je akura umuhari azongurira ifiriti inyama y'inkoko nirire ubuzima bubandanye sibyo none ego vraiment kandi Zeoti yavyumvise Zeoti wumvise ngo ari ifiriti ariko aranda kurahi vuba rero acabikora yeah thank you sana turashimye hama babandanye badukurikirana vraiment bamusupporting you blow anje vraiment abantu wese mukurikirana no TV ya Zeoti mubikore muzoba mukoze okay ndabwira ati mwari kumwe na Gisando mubandaye mukora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zeho muze murabikora rero neza umuryohewe ndabwira ati ciao ciao